Turaba ikaze muri burakeye kuri uyu wa kabiri aho tugiye kubabwira amakuru yazindutse aravugwa hirya no hino mu Burundi mu ntara hagati ndetse no mu makungu. Amakuru tukaba tugiye kuyatangurira hariya mu ntara ya Muramvya. Morning Burundi. Uburundi burakeye. Mu ntara ya Muramvya havugwa abantu 7 bapfunzwe, abarimyi b'icayi bakaba bagirizwa yuko bateye imigumuko. Aba barimyi b'icayi nk'uko amakuru ava hariya muri komine n'intara ya Muramvya bivuga, bakaba bategereye imodoka y'ishirahamwe OTB irimwo abakozi bavuye guhemba abakozi bayitegererera igenda, maze batangura kuyitera amabuye ndetse bayibuza kurengana, maze igipolisi kiraseruka, abantu bariruka ariko gifatamwo indwi bakeka yuko ari bo baba barateguye uwo mugumuko. Amakuru rero ava mu begereye abo bantu akavuga yuko abo bantu bari bateye iyo modoka bivanye nuko bari bafise imishwano yadutse inyuma yuko abakozi b'ishirahamwe rya OTB bahemvye abarimyi b'icayi, maze abandi ntibabahemba. Abo bandi bakavuga yuko ishirahamwe OTB ribaheraniye amafaranga y'amezi 3, ariko rero mw'ishirahamwe OTB nabo bakabihakana, bakavuga yuko ishirahamwe OTB rikaba ryari ryabahaye ifumbire, maze abo barimye nabo bamaze kurima baca bashorera icayi ahandi kugira ntibarihe. Ishirahamwe OTB rimaze kubimenya rero rikaba ryaciye rifata amafaranga yabo rirayafata, kubera ko ryabanje kwiriha amafaranga ryari ryabahaye kugira ngo bashiremo ifumbire. Ishirahamwe OTB rikibutsa abarimyi b'icayi yuko igihe ritanze ifumbire iba ari ingurane, naryo riba rikeneye yuko bazoyisubiza inyuma yuko barimye. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abona ko abagumyabanga batarashika ku ntsinzi nyayo, kuko intsinzi nyayo kubwiwe atari ige yo gutsinda amatora nubwo adakekeranya yuko ko bazotsinda amatora, ariko umukuru w'igihugu wewe akavuga yuko intsinzi nyayo atari ige bavuga ngo tugire CNDD-FDD tsinda, ahubwo intsinzi nyayo ari uko umunyagihugu wese atunga agatunganirwa mu vyiwe. Akavuga yuko umunyagihugu wese atarageraho ashobora kwibeshaho agatunga atunganiwe mu vyiwe, atantsinzi baragerako. Akavuga yuko kandi aba CNDD-FDD canke abagumyabanga batari bakwiye kwishimira ngo bazoba bashikiranganji canke abashinga amateka canke abadeje ahantu, ariko bakwiye guharanira yuko umunyagihugu wese yishira kizana agatunga agatunganirwa mu vyiwe, kuko ico arico wewe yita intsinzi. Ivyo rero umukuru w'igihugu yabivuze kuri uyu wa 18/0/2025 hariya mu ntara ya Gitega yagutse, aho yari yifatanije n'abagumyabanga mu gihe bari bafise umunsi mwiza wo kugira ngo bipfurizanye umwaka mushasha mwiza w'ibihumbi 2025. Kuri uyu wa 17/0/2025 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarasohoye itegeko ryemerera ishirahamwe Sotrevo kugira ngo ricukure ubutare bw'imurehe hariya mu ntara ya Kirundo. Ni ishirahamwe Sotrevo rero risanzwe rizoha ibice 20% igihugu c'u Burundi canke leta y'u Burundi, iryo shirahamwe rizotwara ibice 80%. Ivyo umukuru w'igihugu ndetse n'umushikiranganje ajejwe amasoko ntanganguvu batangiye ko umuco mu kiganiro baheruka guha abamenyesha makuru n'abanyagihugu, ndetse rero bakavuga yuko iri shirahamwe rizocukura buno butare mu myaka 15, aho muri iryo tegeko bagiye barerekana neza yuko iri shirahamwe rizogenda rishiramwo amafaranga make make rigenda rirashiramo ry'umutahe, ariko kandi ni iri shirahamwe Sotrevo risanzwe rizoca rigenda riratanga n'ibice 20% kuri leta y'u Burundi igihe cose ricukuye buno butare bugasohoka, nk'uko umushikiranganje Ibrahim Uwizeye yasanzwe mu vyo arongoye harimwo amasoko ntanganguvu yabisiguye mu kiyago umukuru w'igihugu yari yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru mu kwezi kwa Kigarama 2024. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'imyidagaduro, aho abashaka kwitoza kugira ngo baje mu ihiganwa ryo gutora Murimbane canke Miss Burundi 2025 hatanguye ikiringo co kwiyandikisha. Abigeme rero bafise hagati y'imyaka 18 na 24 bakaba bafise uburebure butari munsi y'imetero 1 na santimetero 59, kandi bakaba batarenza ibiro 65. Abo bigeme barasabwa kuja kwiyandikisha ku bwishi kugira ngo baze bitozemo umwigeme mwiza kandi yakerebutse azoranga umwaka w'ibihumbi 2025
uyu mwigeme rero akazosubirira Miss Reri Karele Ndayizeye asanzwe yambaye urugori rwa Miss Burundi, akaba amaze ikiringo kirenga umwaka ariwe yambaye uru rugori. Ni mu gihe kandi hahinduwe ishyirahamwe risanzwe rijeje gutegura rino higanwa, ishyirahamwe Ingo Magazine rikaba ariryo ryahawe gutegura rino higanwa risubiriye SS Entreprise ryahora ritegura rino higanwa, inyuma yuko iri shyirahamwe ritanze ikete mu bushikiranganji bw'ubudandaji busanzwe aribwo bwegukira iri higanwa kugira ngo bamenyeshe yuko badashoboye gutegura rino higanwa, maze barakora ico bitwa appel d'offre, barahamagara imigwi yifuza gutegura. Ishyirahamwe Ingo Magazine rikaba ariryo ryatsindiye rero gutegura ihiganwa rya Miss Burundi, rikaba rero rino shyirahamwe ryaratanze n'ikirango gishasha kizoranga rino higanwa, ndetse bakaba baratanguye gukorana n'abafatanyabikorwa batandukanye, aho n'umuririmbyi Andy Mwag ariwe yatowe kugira ngo azoherekeze rino higanwa n'indirimbo ziwe. Indirimbo ziwe rero asanzwe ariko arakora zagenewe rino higanwa harimo izihayagiza umwigeme ndetse n'izihayagiza ivyiza vy'u Burundi, kugira ngo ababigeme igihe bazoba bariko baragira idefile canke batambuka, indirimbo z'uyu muririmbyi Andy Mwag ziba arizo zizogenda zivugwa. Ni mu gihe kandi iri shyirahamwe ryongereje abigeme bazokwambikwa urugori, aho hazokwambikwa abigeme 4 harimwo 3 bari basanzwe bambikwa urugori Miss Burundi ndetse n'ivyaba bavyiwe 2 na Miss Popularity, ariko kandi bakaba barongeyemo uyundi mu Miss azoba ari Miss w'iterambere. Uyu rero akaba nawe ari mushasha azoba yongeyemo mu bazohabwa urugori. Tubandanirize kandi hariya mu ntara ya Muramvya aho buramatari w'iyo ntara yafashe ingingo kuri uyu wa 18/0/2025 yuko ataruja n'uruja rw'ibitungwa vy'inka ruzosubira kuboneka kugeza igihe bazobitangariza. Ni nyuma yuko hagaragaye ingwara idasanzwe ifata inka, ndetse iyi ngwara rero bakaba bagerageje kugira ngo ntihave ishika mu makomine yose, kuko iyi ngwara yari imaze kugaragara mu makomine amwe y'intara ya Muramvya. Buramatari rero agasaba ba musitanteri kugira ngo bakurikirane ishigwa mu ngiro ry'iri tegeko, agasaba ndetse n'aborozi yuko bokubahiriza rino tegeko. Ni mu gihe kandi inka nyinshi zari zimaze gufatwa, ariko agahumuriza abanyagihugu yuko igihe bizoba vyarangiye bazosubira bakabareka, maze uruja n'uruza rugasubira. Bakaba bafashe ingingo rero mu ntumbero yo kugira ngo bakinge irandagata ry'ingwara y'inka iriko iragisivya hariya mu ntara ya Muramvya. Bagasaba uwo ari we wese vyega gukora ibishoboka vyose kugira ngo agerageze iyi ngwara bayigwanye itararandagata mu makomine yose y'intara, canke ngo iyi ngwara ishike mu zindi ntara zitandukanye z'igihugu. Tubandanirize ano makuru mu makungu, aho mu gihugu kibanyi ca Tanzania umukuru w'ico gihugu Samia Suluhu yongeye kwizegwa n'umugambwe asanzwe akomokamwo wa Chama cha Mapinduzi kugira ngo azowuserukire mu matora y'umwaka wa 2025 mu kugira ngo yitoze kandi mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Samia Suluhu rero akaba yagiye ku butegetsi bwa Tanzania mu 2021 inyuma yuko umukuru w'igihugu yari yatowe n'abanyagihugu John Pombe Magufuli apfuye yitavye Imana, ndetse uyu Samia Suluhu rero akaba yari cegera ciwe, akaba ariwe yaciwe yizegwa aramusubirira nk'uko amategeko yabimurekurira. Akaba rero ubu yizewe n'umugambwe kugira ngo yitoze, maze abanyagihugu nibamwizera azoshobore kubandanya nk'umukuru w'igihugu ca Tanzania. Samia Suluhu rero akaba yongeye kwizegwa kugira ngo aze yitoze, abanyagihugu nibamwizera. Bikaba rero ari birori vyabaye kuri uyu wa Mungu, aho abadasanzwe muri ico gihugu bari bitabiriye bino birori, harimo n'ivyamamare canke abastari bakomakomeye bo ngaho muri Tanzania, barimwo Diamond Platnumz, Alikiba ndetse n'abandi. Ibirori rero vyarimwo abantu benshi. Uyu mugambwe usanzwe umaze igihe kinini ku butegetsi bwa Tanzania, ndetse abanyagihugu bakaba bawizeye. Abakuru b'ibihugu bose bagiye bavamwo, bakaba bagiye barambira ku butegetsi, kiretse uyu John Pombe Magufuli yagize ivyago vyo kwitaba Imana atararangiza ikiringo ciwe. Mu gihugu ca Nigeria naho havugwa umupatiri yitwa Daniel Ogenarukewe.
uyu mupatiri akaba yirukanwe muri Ekereziya Katolika muri iryo bango yari yarahawe. Ni nyuma yuko hasohotse amasanamu yerekana yuko yakoze ubukwe mw'ibanga, agakora ubukwe mw'ibanga kandi akabinezererwa ndetse akabihimbaza. Abantu benshi bakaba bari baratumiwe kuri buno bukwe, hanyuma aza kubigira ibanga ariko amasanamu aramuhemukira. Inyuma yuko rero abapatiri bagenzi biwe aya masanamu abashikiriye, bakaba bafashe ingingo yo kumuhagarika muri iryo bango, bakamuhagarika bavuga yuko uyu yarenze ku mategeko n'amabwirizwa ya Ekereziya Katolika aranga abapatiri. Bakaba baciye bamwirukana, nubwo rero iyi ngingo idacija mu ngiro ubwo nyene, ariko iyi ngingo yasohotse ku itariki 17 z'ukwezi kwa mbere 2025, ikaba izogenda irashigwa mu ngiro mu gihe bazogenda bashikiriza ababijejwe kugira ngo bagende barasuzuma buri kimwe kuri uyu mupatiri yahoze ari muri aya mabanga yirukanwe, kugira ngo agende asezewe nk'uko yabyategerezwa kandi yasubije buri kimwe yasabwa. Ivyo biri mu ikete rero ryasohowe mu ntumbero yo kumukura mu mabanga. Ano makuru tuyarangirize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida mushasha Donald Trump yamaze gushika ku butegetsi, akaba yarahiye kuba umukuru w'igihugu agira 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump rero agarutse ku butegetsi nyuma yuko yabuvuye ko amaze manda yiwe ya mbere agasubirirwa na Joe Biden. Donald Trump rero nyuma yo gutogwa n'abene gihugu akaba yongeye kugaruka ku butegetsi ndetse akaba yarahiye. Ni Donald Trump yarahiye rero imbere y'abategetsi benshi bavuye mu bihugu bitandukanye n'abagwizatunga batandukanye. Mu bo yatumiye hakaba harimo Elon Musk, umugwizatunga wa mbere ku isi, ndetse akaba agiye no kuba umushikiranganji ajejwe gukurikirana ibikorwa n'ubushobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Elon Musk rero akaba yaje atariwe wenyene, kuko yahasanze abandi bagwizatunga bagenzi biwe nka Jeff Bezos ndetse na Mark Zuckerberg asanzwe ari wenyene imbuga za Facebook, Instagram, WhatsApp na Threads. Donald Trump mu kurahira kwiwe akaba yagarutse ku bihe bikomakomeye yaciyemwo, aho yavuze yuko mu bihe bibi yaciyemwo igihe bamurasa ku gutwi yarokotse, Imana ikarokora ubuzima bwiwe ku mpamvu yuko yashaka yuko asubira agakomeza Amerika akayigira igitangaza. Donald Trump akaba yongeye kandi asuzugura ubutegetsi bwa mugenzi we asubiriye mu ngata Joe Biden, aho avuga yuko ubu butegetsi bwananiwe kurinda abanyamerika, bunaniwe guteza imbere Amerika, ndetse bukaba bwononye vyinshi, aho yavuze yuko bwanananiwe gutabara no mu muriro uri kuraka muri leta ya California mu gisagara ca Los Angeles. Donald Trump rero akavuga yuko aje kugira ngo Amerika isubirane ubuhangange yari isanzwe ifise. Donald Trump agashimira kandi abene gihugu abanyamerika bamutoye, ariko akanagabisha ababa muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko. Akavuga yuko aba ari inkozi z'ibibi, ndetse akavuga yuko aba bagomba kwirukanwa atakibanza bafise muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akavuga yuko azorungika ingabo nyinshi kugira ngo zigende gucungera umutekano muri leta ya Mexique, aho bahana urubibe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahaca bimukira benshi avuga yuko bategerezwa gusubizwa inyuma, kuko ari inkozi z'ibibi kandi ari bo bononera Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni Donald Trump rero yavuze yuko yifuza kuba usubiza hamwe abantu kandi yifuza gusubiza agateka abanyamerika. Akavuga yuko azosubiza agateka ubutungane, azobukura mu maboko y'abantu babugize igikoresho cabo, ariko akabusubiza abene gihugu. Donald Trump rero akaba yarahiye imbere y'abantu benshi avuga yuko agiye guhindura Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akazigira igihugu cy'igihangange kandi akanezereza abanyamerika. Akabasezeranya yuko igihe gishasha kije, akavuga yuko igihe kije ari igihe ca zahabu. Donald Trump akigera ko rero abanyamerika benshi basanzwe bakoresha urubuga rwa TikTok bari mu kababaro, ariko Donald Trump imbere yuko arahira akaba yabanje kumvikana na bene urubuga rwa TikTok b'abashinwa. Barumvikana, urubuga rwa TikTok ruragaruka. Ni inkuru nziza rero ivyanezereje ugwaruka rwinshi rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bashimiye Donald Trump yuko abasubije uburenganzira canke agateka kabo bari basanzwe bafise ko gukoresha imbuga bishira bakizana.
ni Donald Trump rero atanguye urugendo rw'iyo rw'imyaka 4 manda yiwe ikaba itanguye kuri uyu wa 20/2025 bikaba vyitezwe yuko azoba umukuru w'igihugu azohindura vyinshi nkuko nawe nyene abivuga akavuga yuko yifuza kuba umukuru w'igihugu azanye impinduka aho beshi biteze rero ico azokora ku ntambara ziriko zirabera muri Ukraine ndetse n'intambara iri hagati ya Israeli n'umutwe wa Hamas hariya muri Gaza. Donald Trump rero abantu benshi bakaba biteze yuko azofata ivyemezo canke ingingo zitandukanye niza mugenzi we akoreye mu ngata ari we Joe Biden. Turabashimiye rero mwese mwakurikiranye ano makuru yo kuri uyu wa kabiri, tubifuriza kugira ibihe vyiza, Imana ibahezagire. Hanyuma mushishikare mukurikirana imbuga zacu kuri Facebook, kuri Instagram no kuri Twitter, ndetse rero mushishikare musangiza aya makuru abandi. Nawe utaha muri burakeye yo ku munsi w'ejo. Morning Burundi, uburundi burakeye.